Barundi kazi Pacifique we jewe umiwe ndakurugutuye amatwi ku bintu wewe urahe ushikirije nakananira abahinga. Pacifique ubu neza urashoboye guhagarara ugahangara umukuru w'igihugu cacu nyene cyubahiro Evariste Ndayishimiye atwara igihugu ciza cacu c'u Burundi ngo mbega nkoreka ngo ndamubaze ngo mbega ngo kavuga ngo Rwanda ngo riko ngo ruhahereza ngo imisore ngo iri mu makambi ngo y'impunzi ngo ikaruhanga ibigwanisho ngo hama ngo bakaja muri Kongo ngo reka ndamubaze ngo nimba ivyo bintu avuga ari vyo bona ngo atarabitangira ivyemezo. Pacifique we ibintu uvuga utangira ivyemezo utangira ama preve nibiye si bihuha gusuhuhagiza ariko abarundi twarakumenye. Reka nza kuri ico kibazo cyo kuvuga ati ngo mbengo ninde yoba yaratumye ngo abo basore ngo iyo miyabaga ngo ihunga ngo si leta yo niko washatse kuvuga ntiyoba ari we canke na leta yiwe. Pacifique mu 72 igihumbi kimwe n'amajana 972 impunzi zahunze igihugu c'u Burundi zishwiragira mu bihugu bitandukanye harimo ugo Rwanda, Kongo, Tanzania, Uganda n'ahandi henshi. Mwarazihunguye na leta yanyu mugitwara zirahera ziravayo zose zirataha. Izahunze mu 85 we na leta yanyu yatwara ico gihe mwarazihunguye zirataha. Izahunze mu 93 muhejeje gukora ibara mu kugandagura Melchior Ndadaye nyakwigendera intwari ya demokrasi y'u Burundi mutashimye kitsimbatara mwashimye ko intwaro yanyu n'indongozi zanyu z'ico gihe ko mugumana ibintu vyitwa vyihohotera ari byo mwita dictature. Mwako demokrasi iharangwa itsimbatara mu gihugu c'u Burundi musimbira ko murabaga murakerera muranigura aho hose abahunze urazi ko bahunze igihugu baja muri ivyo bihugu vy'u Rwanda, Tanzania, Kongo, Zaire ariyo yitwa RD Kongo ubu uye no mu bindi bihugu barashwiragiye kugira niyo uri hari abahunze ico gihe barashikayo. Mwarabahunguruye barahungutse we na leta yawe mwarabahunguye bose barataha mu gihugu baritwa abana b'u Burundi. Ico gihe nimba abo bantu bose ndondaguye tutarashika muri 2015 imiyabaga imisore inkumi mwahaye ibimogi mubahendesha imiceri n'udufashanyo tw'abazungu mwari muhawe ico gihe ngo mugomba mufata igihugu uzi neza igisirikare c'u Burundi kungene kimeze ubakuriye ufise ubwonko ufise n'ubwenge bwo guca ku ntebe y'ishure kuko sonovuga ngo n'ubwonko busanzwe waraciye ku ntebe y'ishure wongera ukoresha n'ubundi bwenge n'ubwonko wavukanye mugabo ushuka abana b'i Burundi ugenda uregeranya abanyamutakura abanyamusaga Kinanira n'indi mihingo ubahaza ibimogi ufadikanije nabo bandi mwajanye hiyo uri muri abo mazungu wicaye muri abo madiva mu ntebe zizunguruka ico ukora ni kuja ku matelefone waregistra ama audio ucoza igihugu acoza na leta yawe ucafuza igihugu uhayagiza ibihugu bibanye. Ivyo bihugu bibanye vyaguhaye indaro y'umunsi umwe biguha indaro y'ijoro rimwe eka kumbure hariho n'ibindi mufadikanya kuko nawe ngira uri muri abo bantu baja guha ivyo bigwanisho abo basore mugo ndiko ndabwira iyo miyabaga muri ko murahenda nimbita wose nimbitabonye agace ko muri 2015 ubahenze ngo bafata igihugu ngo bakoresheje udukarashi tungahe ku mabrende n'indege n'ibindi bigwanisho usanzwe uzi igisirikare c'u Burundi gifise ukabahenda ngo tora bane mukabahaza ibimogi mwako mubagira nka babakuru nabo muri Kongo bamwe baheruka kugandagurwa bamwe leta yakongeruka kwikurako barabaha ibimogi bagacucuma ibimogi bagaca mu kumengo bafise ivyo bashoboye nta gakuru kabura kakuru kako barya abana we warabahunguruye ni leta y'u Burundi n'uyo mukuru w'igihugu uri urasota intoki utuma urutoki utagira indero utanubaha uri kuragiriza ngo ni leta yiwe canke ngowe mu mvugo wakoresheje ngo yatumye ngo abo basore niyo miyabaga ngo iraba ageri nkuko wabivuze ngo muri Kongo ngo riwe yoba yayirungisa ngo ninde ngo yatumye bahunga niwe yatumye bahunga cyane niwe wabahenze none mu gihe gasha ufashe ugatora amavyi uba mu nzu kwa so wawe ugatera so wawe atashe iyo nzu hoyiraramwo ga Pacifique tureke guhendana wararezwe waragize abavyeyi kumbure ngiye n'ubu uracabafise nimba utabafise naho niwihangane kuko twabuze twese urazi ko mwabagandaguye mu 72 na 5 93
n'ubu mukiriko mugifise imigambi mibi yo kuguma mutera mu gatumba mwica abapfakazi musiga imfuvyi hehe ngo za Red Tabara n'ibindi, ariko Pacifique n'ubwonko nabo mukorana. Urazi neza ko mu Burundi ikintu citwa ngo kurondera gufata igihugu muciye mu ntambara bidakunda. Reka guhenda abo bana rero, wongera utimiragwe kuri leta nziza yacu, ku gihugu cacu ciza c'u Burundi, ngo ni leta ngo ihari usotera kuwusotera, ngo no batumye ngo abasore iyo miyabaga muri rusangi ngo ija mu Rwanda, ngo none ngo irikirahira ngo so ngo nimba ari ivyo uri kuravuga naho utabifitiye ubuhamya, ngo none ngo ninde yatumye bahunga? Ni wewe Pacifique n'akagwe mwakorana turashaka kudondagura babobora uburi kabaketini ivy'abandi n'abandi benshi mwagiye mujanye hiyo muri mwibaza ngo muzoguma mujya imireti. Mwibuke ko n'abazungu basonza. Rero niyo umuzungu ashonje nawe ucusonza, kuko we nta birukoramwo, mwirirwa mwicaye ku ma internet ku ma réseaux sociaux, nta kazi ufise, ukavuga afise urafotora badge y'akazi, carte de travail ufise, contrat y'akazi ufise ukora, nukuregeteza gusa. Kandi kuregeteza indimi tugiye guterana amajambo canke ngo tuvuge umwe wese ducukumbure, we ntitubuze ivyo tukuvugako, kuko periode zasanze sheke we wari uhari. Kandi mbaza mbega ko wagiye gukreya za Focode n'izindi nani ngo nama société civile data wanje ku ntwaro yanyu, igihe we wari uhari mu 72 kutakreye société civile, kutakreye Focode, mu 85 kutakreye Focode, mu 93 kutakreye Focode, mu 98 kutakreye Focode, nuko wabonye ko ngira kumbura ubwoko bwawe canke intwaro washaka canke uko mwari muvyiteze bitari bihari, muca mukoresha za strategie zazi zo kwama mukoma induru ntidukwiye ibice vyacu ntibiserukiwe, ntimugize ukuntu ngo tuvuga ati reka dukreye ama société twongere turondere n'ubuzi, kuko kuba warakreye Focode na ama société civile ayiherekeza canke muhurikiye mu runani rumwe, ni systeme yo kurondera akazi n'ugusonza. Muvuga ko gusonza kuko yabuvuga kugira wubake igihugu, ubu propose sindabona n'umunsi n'umwe critique negativement uheze na critique positive canke uhereze ikintu bita proposal, uvuga ati je naho bimeze uko naho biko biragenda uko umukuru w'igihugu ndazi ko ino audio canke abarundi bose muravyumva ivyo duhora tuvuga, mwari guca mugira ukuntu naho uri kuru gatanga iciyumviro, nta munsi numwe mutanga ivyiyumviro, ahubwo ivyiyumviro mugenda kubihabo bene wanyu mwashize hiyo mukangaratete n'ivyo bihugu vyabahaye indaro, mukaja kubandanya mubaha ibimogi, mubahendesha utwo miliyoni 2 canke 3 canke ibihumbi jana sinzi, kuko bajya barinda bahendwa n'ikimogi n'umuceri n'ibisigaye bizobandanya bibashoka. Mugabo ijwi ryanje nibaryumva bamenye ko igihugu c'u Burundi gipanze, gifise imbibe, kitavogerwa kandi cikukiye, kandi gifise demokrasi yatsimbataye. Kuvuga ngo leta ngo urumva ubu muko bivuga kuri leta itanguye muri 2005, kweki mutabivuze kuri leta zanyu za Mporona n'izindi. Mbega ko wavuze ngo nta muhari ngo wagwana ngo wafashe igihugu ngo bibuke ko bafashe igihugu ngo mu biyago ngo leta yaricayira yaga nabo. None mweko mwagiye guhenda abasore n'abandi ngo mugiye gufata inkoho, uzi neza ubwo gonko bwawe buzi neza ko atamuhari, niko wewe ubivuga ko atamuhari wagwana ico gihe wafashe igihugu, ucuja kongera gushuka abo bana nabo mwari mucuditse hamwe kukurimwo. Mbe Pacifique ndababaza mwahunze iki kuvuga ngo ntibashoboye gutaha ngo baricwa, abamaze gutaha bamaze gukeregwa ni bangahe? Mbega hoho niba ushaka kubakingira, nimba ari uri kurabazibira ntibatahe kuko uvuga ubatera ubwoba cyangwa ukavuga ati ngo baricwa, bazane bandikwe bagirirwe rusansuma, bagombe babaha agace ko n'impunzi ziri mu Burundi ziva mu bindi bihugu zafise aho ziba, bavuga ati naka yaratashe na nakararashe mugube muturabisha ijisho, baze gusa bubaha igihugu, bubaha amategeko, kuko twese abarundi turi ngaha mu gihugu c'u Burundi, suku twoba tuvuga ati ngo turorohewe ngo ubuzima ngo ni amina, no mwijuru baracumuye. N'ijambo ry'Imana riravuga ati abamarayika bacumura ibihetangabo incuro 7. Iyo Belgique urimwo ni ngorane, ubwo Bufaransa urimwo ni ngorane, iyo leta zunze ubumwe za Amerika Trump ivyo ariko arakora, nta gihugu na kimwe mu Burusiya ni ngorane, muri Ukraine ni ngorane. None uri kuravuga akantu gato canke naho kuba kanini, ni wewe umurundi wofata inimero ya mbere ukaja gusongera isibe mu mahanga, ukaja gusongera isibe mbe kuri kuravugira abarundi bari hanze, basi dufate bo mu bwoko ukomokamwe bo barahunze,
abo mu bwoko ukomokamwo bakiri mu Burundi nabo kutabavugira uri kurasaba abazungu bugara imfashanyo n'ibindi ntubuzi ko nabo barundi b'ubwoko ukomokamwo inzara ibafata ibatuna canke ubuvuze ati twe turi hanze ugara imfashanyo bose bapfe twe turi hanze doce tugenda doce dufata igihugu jewe kwa kundi twari twagipanze Godefani Yombare canke jewe canke Alexis Nduhije canke nabandi muri kumwe hiyo ni benshi bazoce bagenda doce twipanga mu bisata munyotewe gufata none gasha iyo nzira uri kuravuga kitashitse wowe ni ubona kizohava ishika mbeho ho mu kuyaga kugira uyage n'umuntu ugenda wagiriza ugenda uvuga ivy'uruhande rumwe kuko twese tugiye kuko twashoye kuvuga ibintu byo batanga kuvuga ati mutanguye kuzura kahise none kahise kugira tuvure twoguma tukazura nawe kuzura kahise uri kuraza nango urumva ngo izo impunzi za mbere zatanguye kubaho mu Burundi ntizahunze kubera ino ntwari hari zahunze kubera intwaro yanyu na bene wanyu none murazihungura ushika no munsi ko hasere na zawo yemeze kuma zitigita zihungura nubu tutaraheza tuguma tubona abarundi bashaka gutaha ari gifyo mbega ubu twogenda tukabaza batashe mwarishwe kuri kuravuga ngo batinya gutaha ngo kubera ngo baricwa ngo baranyuruzwa ngo bagige ivyo ni wewe ubikora ubicishije muri vya bisata vyawe ngo vyandonderera sinzi nibindi kugira uraronka gakembe n'utwema uhekenya tuvuye mu minwe y'abazungu mugo muzunga kumenye canka abonye atakintu kigukurako Pacifique none umuzungu agukura kwiki tudahendanye atari ugusevya igihugu wewe nimba ushaka kuvuga ati turafise iyo dushaka gukosora ntibabikosoza intambara ntibabikosoza ibigwanisho nivyo vy'ivyo vya M23 nibo nabo bandi bari inyuma mgo twese turazi ko atari M23 tureke guhendana ajya amazina nk'aba guverineri bako baranomwa ngo ba sinzi ngo haro nabo numvise ngo ba Mutesi haga uwo tuze ni Corneille Nanga nawe arazi nipyo barindiriye M23 bashikaho bashaka hama bace babaga nkuko babikoze mu Rwanda none ntuzi Kagame nabo bari kumwe igihe baza mu Rwanda ko bashize imbere ubutari ubwoko bw'iwabo sinshaka no kugaruka kumuvuga izina ubarihe ntibabaze ntibanize ivyo turabizi rero ico no kubwira twebwe abarundi ntitugihindwa kandi izo rezo sosio mukoresha mu kuvuga nabo mukuru w'igihugu cyaje mucafuza igihugu cyacu cy'u Burundi ciza notebya ciza ntibigikora nimwicare mukoresha ubwonko mwarize mwaragize amahigo ekasi n'amahigo kuko nimwe mwana bipanga kuko buruse dutanguye kuzironka bihindutse urazi ko mwadupima ku matwi mugacisha amaboko hejuru twobigarukako rero mwe mwize kera mwize amashure meza igifaransa kikivugwa neza n'icongereza ni mwicara ubwonko murabufise murondera inzira z'amahoro muhagarike gucafuza igihugu canyu c'u Burundi le linge sale se lave en famille kandi kuyaga n'umuntu ntuzufise igikenya muri desarma amapete yose mufise mukaja kuri table ronde mukayaga uje ufise igikenya uje ukoresha amabombe n'amakarashi n'ibindi byinshi kugoma mwica abantu mutera mu duce tumwe tw'igihugu mudurumbanya mufatwa nk'inkozi zibibi mugafatwa nk'abateroriste kandi nta gihugu na kimwe gifise souveraineté gifise independance gifise igisirikare kinegosia kigira negotiation n'umuntu yitwa inkozi y'ikibi n'umuteroriste nibikunda mugire mu gifise ivyo vyiyumviro bibi bipfuye binuka vyo kwibaza ngo muzoguma mutera ubwoba muja ku marezo sociaux mukoma induru musubira ngo abasirikare b'u Burundi Pacifique nene ntatwe tureke guhendana ubu Kagame mu Rwanda aba bantu bariko barahambwa je n'amafoto uvuga ucuza inbox ndayakurungikira canke uvuge tuje kuri forum tuje kuri Zoom dushiremwe n'abandi bantu tuyage tugende turashira ko amafoto tuvuga n'amazina ariho naho bariko barahambwa ubu no ku bitaro vy'Ikigali vy'abasirikare bashize kitante bongeye ko amatante bayongereye kwiki abasirikare b'u Rwanda bako barahorengetera bahonera muri Kongo bazira kuja gucukura amaoro n'amakorta ivyo turabizi genda usome ikinyamakuru The Guardian ni kinyamakuru gisomwa isi nzima apano two duhuha twiwanyu kige ni kinyamakuru gishize k'inkuru abariyo gendera ibintu giheruka kwandika abasoda b'u Rwanda barahonye bahonerayo ubu uwe mu Rwanda ntibariko baracana waka mugoko acuhindukiza ibintu biko birawa mu Rwanda ngo urumva ngo leta y'u Burundi ngo n'ubwango ni leta tubonye witigera ngivuga ngo abasirikare ngo bapfiriye ku rugamba ninde yakubesha iyo bariko barahambwa iyo igihugu c'u Burundi
cafata kigafata amabendera kikayageza hagati ntibari abasirikare ariko barapfira muri Somalia canke ntavyo wibuka canke ubanza kunura umuga imbere yuko uvuga Paul Kagame bari karavuga uye hariya mu Rwanda barihe leta y'u Rwanda yabiri kiratangaza ngo abasirikare niba ko bavuga nta nabariyo umugabo wonye uri kurashigikira arivamwo baramubaza aharira ngo nta bariyo umugabo hariho interview yakoze kandi ndazi ko wayibonye n'ujya mu journalist wa CNN akamubaza ko bivugwa ko ari abasirikare b'u Rwanda bari muri Kongo bariyo umukuru w'igihugu neza afise ubwenge niba nyene nawe tamusomeje akavuga ngo ntavyo nzi bitazi komanda supreme bizi umukuru wa leta y'amajoro bizi komanda w'ikambi bizi kaporale bizi ajida bizi nde ico tuzi nuko atamusirikare asohoka igihugu agende umukuru w'igihugu atavyazi bajya abantu bariko barampfira muri Kongo bazira ngo bako ngo bashaka gufata ngo conquête territoriale ngo bashire ngo Goma ngo nazande hariya za Masisi nazande za Kamanyora nibindi na Minova ngo bize ku Rwanda bitigeze shima babwire kuko barakumvira bagati shima nivyo mureke kurirwa murateri muteza imfuvyi abapfakazi mwica inzoya nabo mari igihugu cabo mu myaka ngo muko muragwanira ivyo mugwanira en plus uko urafata politique internationale wishira muri politique nationale ushaka kurovandika ivy'igihugu cawe tumbereza uvuga ati je nshaka kuvuga ku ndero kandi utabesha ushaka kubesha naho urazana amapreve kuko akarimi ko kuregeteza abarundi ni benshi ngaha barihoreye barazi kuvuga mugabo parler avec des preuves à l'appui aho oye uzobukonvenga bijya ibintu byo gufata udufoto Pacifique uribuka mukwiragiza mwe na bene wanyu ngo dushinge ko tutigeze tubona ku nyamakuru mwari mufise za iwacu nibindi mwari mufise bitwerekana umuntu numwe yateye ugo rushingwe mbe abatewe izo nshinge bavuriwe ngo amenyo ko mutatweretse abantu bibishinyari bakuwa amenyo ko mutatweretse ngo barukoti mwafashe ibintu byo mama propaganda ibintu byo gucafuza igihugu byo gushaka gutera ubwoba abarundi buturugaye abarundi butwaraciye akenge abarundi muduhenda ngo bambaye ngo amayiboyibo muri 2009 bica ku maradiyo yiwanyu kuko radio ndiko ndavuga izo radio zari zihari kijya gihe havugwa ngo abambaye amayiboyibo mwese muzopfa ntivyavugwa n'amaradiyo yiwanyu aba intellectuel mwize mufise n'amadiplome mwize n'izaburaye mukabwira abantu ngo muzopfa hari mu ngo muri 2009 batari 2010 rero izotera bwoba nibiki iyo nzira ntigishika Pacifique nini nahatswe ushaka naho kuyaga cyangwa guterera ciyumviro urambara indero ukicara ugakoresha ijwi riri concentré ry'ubupfura ry'indero ry'umwana yarezwe kandi umwana w'umurundi ko abarundi barangwa n'indero n'akaranga mutima hama ugapasa message ukavuga ati burya nari ntanze ciyumviro kimeze uku nuku nuku rabo umukuru w'igihugu aragenda mu banyagihugu akicara bakubahuka bakamubaza ku ntwaro y'wanyu mbe ko mwarengana tukajugumira tugatitira ninde yubahuka ngo aranamuravye mu maso ibyo rero tuvyihorere kuko twese turafite ibyo twovuga mugabo cisha mu yindi nzira mon frère